siniga ko yakunda amafaranga ariko nayiciye ubwenge cyane kuko jewe mu ishure nije nayo munyeshuri wa mbere avuga igifaransa neza nigeze no kuba duwaye aho niga kubera ni jewe nari umurara mugabo kubera capacité nje igifaransa bari obligé kubishira duwaye kubera serukira abantu Alvin Smith yarigeze kuba duwaye ku ishuri. It is exclusive, ni benshi nta numwe yarabizi je pense que si bashaka kuvuga amajambo menshi bashaka ibikorwa vyivugire no mpamvu ubona amajambo menshi ndabivuga ko ngo ngire fanfare oya reka ngire fanfare z'ibikorwa hama amajambo nzo yazana mu nyuma namaze kubashikiriza ibikorwa yes mwanya ari kumwe cyane close na dramatic wapi face ntibakiri close okay ntibakiri close oya urahise kubabona guys ko murambona umengo bari close wewe nyine wowe ukamukinjana ahubwo wowe ifuko turabana telefone yawe ntabwo iri ya jour ati niba kiri close burya none urahise kubabona simpuse kubabona sino kera nabwo mbona muna ari kumwe na dramatic ari kumwe na muna mugabo musimheruse Casoar TV. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nundi munsi duhura jewe nawe kandi kuri Casoar TV. Uyu munsi guys, narabemere kubazanira ama updates abastar bakomakomeye mu Burundi bwacu. Alvin Smith, what happened, my bro? Naragiwe man. For sure. Yeah, for sure. Narabemere kubazanira abastar bakomakomeye cyane mu muziki wacu w'Uburundi eka muri East Africa. Uyu munsi ndikumwe n'icyamamare muramuzi arazwi mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, East Africa ni Alvin Smith. Tumwakirana karuru kish Alvin Smith. Uraberewe cyane premièrement. Niyo ngwara yanje, merci quand même. You look so good. Thank you so much. Amafaranga gumagwiri no. Jeje amafaranga no kubegwa haraho bisabiza haraho yuri. Kuko je namye mbegwa kuva nafise amahera man. Urumva rero byo amafaranga nago bijanye kabisa no kubegwa kuko ushobora kufisa amahera muga ntubegwe ushobora kudafisa amahera ukabegwa. Okay, that's Daba wewe none kubere urafisa amahera. Ndafise papa. Yego share. Make ariko twese dufise make ariko uko bigemeze kose genda kuruta ariko rero uraberewe no kunduta none umva kubegwa ari amahera cyane no guys wewe ni ubirewe cyane for sure uraberewe cyane niwe je muri comment atapoa bro ambaye bora akazi wari ukabambaye nakashiro mengo na kakode na ka costume ngo best kwa best Cosby bisigura iyi ni logo naguze yake kabiri. Je suis vraiment désolé pour toi et pour ta mère. Oui, merci beaucoup. Na sorry kabisa. Uya rona narikonda blaga mugabo para peche ndavyibuka man. Pour ça. Merci beaucoup sha. Ni benshi bari babagenzi bo hafi ariko sinababonye muri ico gihe kigoye ariko Imana iri kumwe natwe. En fait narabibonye naranavyumvise urazi ko turi muri groupe imwe. Yego cyane. Mugabo rero urumva. Arukuntu umuntu nyine abagerageza gushika ahantu mugabo urumva ibintu bikagorana kubera yuko urabona tuba twiruka cyane ugasanga umuntu uri disponibiliza mugabo umwanya bikanka kabisa ariko nyine ku mutima tunenda gufise ku mutima. Merci beaucoup Charles. Nenda gufise ku mutima kandi urumva jewe je suis pas déjà aba bantu cishaka kwiyekana ngo na ni kwe kipaumbele so ko nafise ku mutima tunkavuga ati umugezi waje musi tuzobura zo muhapore cyangwa zo bigenza uku babezo yuko mvuga ngo muri groupe ngo urumva ngo ngenge yanterera iki cyangwa ngo ngiyankora iki je suis vraiment désolé pour ta maman. Merci beaucoup. Eka reka nongere nshimira abantu bose buguri ino video muri no mwanya. Guys, this is a best serious interview tuza kuba turi kumwe na Alvin Smith. Alvin Smith ku muntu atari ko ramubona ku muntu atarabona Alvin Smith premièrement afise no vuga ati he have afise face iri umubiri uremvye afise umubiri uremvye naratanga kiyagiye ncyumva ngo amabuton gufisa amabuton ariko nayo mbona cyane man yaraheze for sure afise menshi cyane kabisa ku buryo yaba ntafise umugore nta mukobwa numwe ari kunyemera yes ariko ebana je ndibaza yuko naba ex bari baragize groupe basha barantamu ikintu ariko rero sasa naje ko ni virali yasubize kwetu noma sana ebana na mimi nikajipiga njoo wakaniactive nikajideactive njoo ebana mauperefisi unana yameisha sino bro ntwari kumbona kabisa mu minsi heze kandi ibireje nari nabananye panda kuna gize mariage fisa mahere donc ndayimaranye nk'imyaka 4 ubu amahera aje guhera nta mukorogo ntisize nta mavuta ntisize nta zina umvasi
narisize vaseline narisize topsy narisize noneho kategori zose z'umukorogo biranka narisize ibintu bitandukanye bambwiye noneho ngo nze ndafata ngo ntuzenya ngo yo ni ibintu byinshi reka shana cyane ko ndi Marie ego cyane ikintu kimwe Alvin Smith duheruka kubona amadil abaririmbyi benshi ugumushaka gufasha ugwaruka rukiri ruto ugumushaka kuruduza werekana impano zabo heruka kugura ikintu cyitwa Lavage Entertainment ni entreprise. Yes sir. Byifashe gute hajyanye muri Lavage? Byifashe neza cyane nkuko mubibona si bashaka kuvuga amajambo menshi bashaka ibikorwa byivugire no mpamvu ubona amajambo menshi ndabivuga ko ngo ngire fanfare oya reka ngire fanfare z'ibikorwa hama amajambo nzo yazana mu nyuma namaze kubashikiriza ibikorwa. Yes abantu benshi baramuzi Alvin Smith ariko arakina filme premier muri kadakubwira Alvin Smith arakina filme kandi bien ndakunda ngine actinga Alvin Smith araririmba indirimbo ziryoshe guys afite vibe Alvin Smith akina comedy ibintu byose birakorohera kubimecinga ikintu cyose kirimo amafaranga ndagikora kandi jewe ndi mu content creator urumva jewe ndi mu creator wa content zina kintu cyose kirimo amafaranga ndagitamo uri n'umuntu ushobora gukrea ikintu kigatangaza benshi karababa n'ikintu cyakunzwe cyane n'abantu benshi je ndakrea man nyene jewe ningene naje muri industry naje ncrea kuko naje nkora ibintu atanu umuntu yakora niyo mpamvu nyene naje nitandukanya n'abandi rero urumva jewe ndi umuntu nkunda gukrea singunda gukora ikintu abandi bose bamaze gukora kubera yuko nta bishasha nzobanzanye nta bishasha urumva ifoye ko ncrea ikintu kiza kiba gishasha kizana polemique mu bantu kuko ivyiza ni vyinshi cyane dukora ibi ni vyinshi cyane dukora rero ifoye ko rero umenya ingene ucrea ikiza wewe cyawe gitandukanye n'ibyiza abandi bakora byose mbari kibi ari kibi gitandukanye n'ibibi abandi bakora byose kugira ngo abantu babone uzakibe surprise mu maso yabo. Le 27 z'ukwezi k'umunani 2017 niyo hatangwe kuja ko indirimbo yawe ya mbere kuri YouTube. C'est 2017 ahubwo indirimbo nyinshi narazikuyeho c'est depuis en 2014 13 Yes, 2013 niyo nasohoye indirimbo yitwa Laisse-moi passer, laisse-moi passer. No kuri frontière, je passe sans laisser passer. 2013, 14 niyo nasohoye indirimbo yitwa Duza amaboko hejuru ni mushoboye koreshinga ariko izo ndirimbo zose narazifuse. Sinazifuse narazugaye. Ucisigaza indirimbo yitwa kuko ugiye kuraba channel yanje niyo kuva muri 2013. Yes sir. Reka tugaruke rero neza na neza Alvin Smith ku ntango yiwe y'umuziki. Ari umuntu ashaka kwibaza ati Alvin Smith education yiwe amashuri kuko no munashobora gukira ibintu byinshi mu mwanya umwe kandi bikamuha amafaranga kandi twese imana iduha amasaha 28 mbega inivo yiwe y'ishuri yizehe byagiye biragenda ariko ndakubaze grand frère burya wewe uratahura jewe levo ngezeko ivyo bibazo naravyishyuye kuva nk'ikirondeza noneho grand frère ugira unsubize muri premier mane kweri ubwo usubize mu wambere ivyo bibazo ndabaze kuvyishura noneho ngira mvuge kandi ngo niza ariko ndagutahura kubera ko uri umujournaliste kandi ndakwishura jero sasa rero fise diplôme ya humanité nize gestion et comptabilité. Merci. Ushaka kumenya n'ishure nigiye ko nigiye nahereje ko kuri STI ushaka kumenya n'ahandi ushaka kumenya he ni fome nambara no everything you want to tell about education ishure byose nta kibazo. Okay, education none ushaka kuvuga okay vy'amashuri naheje ushaka no kuvuga ivyo muhira nande narifise. For sure. Kwishuri bagufata gute ko wari umeze kwishuri kuko narici ubwenge cyane ahubwo siniga. Siniga kuba gukunda amafaranga ariko narici ubwenge cyane kuko jewe mu ishure nije nari umunyeshuri wa mbere avuga igifaransa neza. Nigeze no kuba douai aho niga kubera ni jewe nari umurara mugabo kubera capacité nje igifaransa bari obligé kubishira douai. Ko yaserukira abantu. Alvin Smith yarigeze kuba douai ku ishuri it is exclusive ni benshi nta numwe yarabizi je pense que ego kandi bamenye education y'ishuri giye ukuntu byari bimeze je kandi nize amashuri menshi cyane jewe nize amashuri menshi cyane kabisa nkuko nuno munsi mba mu mazu menshi cyane ngenda ndimuka no ku mashuri no kuna bimeze navuga ati geza kwiga amashuri yose ari Bujumbura n'amazu nuko nta quartier nimwe ntarabamo noneho iyo ntarabamo vuba nzoyizamo ko jewe ebana navuze ati ngiyewe kabisa ngiye kuyerera igisagara cyose ndakimara. Ego cyane reka tugaruke kuri amour mu rukundo Alvin Smith bimeze gute twese mu rukundo ndubase ndumugabo w'abana batatu babiri n'umwe ego nta ndafise umugore ego ushaka urukundo rwahe kandi ko nadaze mushikawe
no abantu benshi barazi Alvin Smith yuko ari umugabo wa Nirna ariko ubwa mbere ufise abana urusanzwe ufise abana ego mama wabo bana bimeze gute umwana wa mbere yitwa gute ushaka kubarera ushaka kubarera oya abakunzi badukurikira Alvin Smith ndagusavye this is serious interview my man no ni serious interview uri kurambaza ivy'abana ushaka kubarera ishuri ushaka kubarera ndakwazi mu bana banje hari numwe uzimo no turakeneye ko no de la vérité urazimu n'umwana wanje numwe no nta numuzi basi vyihorere bandanye ariko badukurikirana barifuza kumenya inapita hiyo mzee imepita hiyo ni private yeah for sure nimutabazi nta buzima ya kukumva je ngaha naho nokubwira vyose sivuga ngo ucuvuga none Alvin ndashaka umwe zo muri amashure uku kwezi ntarakimuza kumfashamo rero we tubandanye tu ariko bariga abavyeyi babo murahuza bariga man none ushaka nibige gute jewe n'amashure abwo ntize bo bazoyiga yago imbere ko Alvin Smith asohokana na Nirna bikamenyekana ico gihe ari kumwe na nahise zifise abademo benshi niyo ushaka kumbaza nahise proto batayo for sure abana gihumbi fo la vache originale, l'homme qui traverse la mer sans bateau, rappelle sans qu'elle ni permis soit guerre. L'homme qui est déçu par un comme une vache qui a perdu son maquillage. On va bro, ça ndakubwira iki nawe nyume ngo uri seriye cyane. Ubuzima reka kubugumisha bro. Je nje gushaka gukora ikiganiro ngo kiri seriye ngo this is ego, ngo this is serious interview. Warasaze. Ugapata n'ubusere n'igitabo kongorora. This is my book. Oroshe ubuzima warasaze. Iyo java man. Oroshuzi bareka kwigumya cyane byoshe ikiganiro ariko tugarutse gutya hari umuririmbyi mwakoranye cyane yitwa Mona Warda yaraje tufitanye indirimbo tarasohora kandi abantu benshi bamumenye kubera Alvin Smith Mona Warda sinzi umuntu wo kwirata nazo ngaho bavuga ngo Alvin ngo yaravuze ngo bon jewe ndafasha umuntu icyo nimba wowe wabona yuko namufashije ni wabibona man jewe sifise umwanya kuja kuvuga ngo namufashije kanaka jewe sizi ko namufashije mugaye cyo zitwarafashanije nimba wowe wabona yuko jari cyo namufashije noneho kabisa courage kandi merci beaucoup kushimira mugabo jewe sishaka kuja ngamvuge ngo kanaka namuzamuye man wapi kabisa umuntu wese azamugwa n'inguvu ziwe tu na chance yiwe man umuntu wese afite chance mu buzima man kuko ari umuntu ushobora no kumufasha rimwe kabiri gatatu kane gatanu ntanazamuke ariko umuntu kamufasha rimwe akazamuka rero niwe wo kugenda aravuga yuko kanaka yafashije si kanaka agenda avuga ngo je nafashije kanaka ego indirimbo mwakoranye mwayikoreye kuri hariya mu Kamenge clip video ya location mwakoranye na Mona Warda yagute twafitanye indirimbo zitandukanye twafitanye indirimbo yitwa Kamisha twafitanye indirimbo yitwa Sofire exactly Kamisha twayikoreye muri Crystal okay of course Kamisha ni indirimbo yatumye abantu benshi bamumenya kuri ya style ariko ararapa kujya kuneko yes kwera ari umwana wo mu giti je nanje nari umwana wo mu isite yarazwi umwana wo mu giti je nari umwana wo mu giti no mu isite byarakoreye ku murongo muri societe that's why wo mu isite bamumenye byarakoreye ku murongo jewe la vache originale nta muntu bigoye ko ndamuronka kubera yuko ndazi kuvuga kandi umuntu ndamukonvoyeka nkamusigurira mane kuko umuntu kugira ngo agutahure si ntibisaba ngo amafaranga cyangwa ntibisaba ngo imbaraga bisaba wowe ngene umuvugisha ego muri no mwanya ari kumwe cyane close na dramatic face on the close ntibakiri close okay ntibakiri close oya urahise kubabona guys ko murambona umengo bari close wowe nyine wowe ukamukinjana ahubwo wowe ifuko turabana telefone yawe ntabwo iri ya jour ati ntibakiri close burya none urahise kubabona simperutse kubabona sino kera nabwo mbona Mona ari kumwe na dramatique ari kumwe na Mona mugabo simperutse donc ntibakiri close ahubwo we raba uyimete à jour okay merci beaucoup guys no munsi ndi kumwe na Alvin munyihanganire mwumvirize gusa ikiyago kandi umunyamakuru urumva nari ibintu jewe ari amakuru nyimeshi mbazi kurutaraho umunyamakuru rero urumva nushaka kunkomveka ngo cyenda kwemerera je ndakubwiza ukuri yes sir ndiko mbariza abadukurikirana cyane kuko byinshi mbambaza kenshi mba ndabizi ariko bandiko mbariza ivyo rero kabisa uhite ipoto bona bajama mugabo ntibakiri close ego cyane imigenderanire ya Alvin Smith na Mona Warda muri no mwanya imeze gute neza cyane je abantu bose tumeze neza ahubwo tumera neza cyane dufitanye igikogo giheze tumera neza gato ya niko bimeze kino Jesse no mera neza n'abantu bose ngo tube kole bro ntago no afite kandi umwanya kurondera ubuzima bwanjye Alvin Smith nakunda abagenzi bameze gute jewe singunda indyage singunda apana hypocrite singunda hypocrite oui sindabakunda kabisa abo nabona baki aba hypocrite
n'abantu man mushobora kuba muri kumwe akakubwira man ndakwemera MC de la capitale wallahi uranyispira agiye kwa banda akavuga wallahi MC de la capitale ni mubono man ushima kabisa abayiyambise nkundu tujire tuze atubeze ukuntu turikiri nyene abona n'abahypocrite apana hypocrite ya yes sinkunda umuntu unyanyikira je amenyo ugiye mu bandi ukamyekenyera umusaya oya man kandi je sinkunda abantu tumenyerana mu buzima tu niyo mpamvu je tazobona ngo ufise umujama ngo turi close mu buzima nibibaho je tuba close dufitanye ikintu dukorana après ça ntago nta nakimwe tuba dufana man urakomeza life yawe nkakomeza life yanje yeah iyo ubonye zuguru mu baririmbyi bagenzawe Alvin Smith kazubona uyunye ariko aterana amajambo n'uyu unye bikwiye cigwa Alvin Smith no ça c'est tout à fait normal abantu bose baterana amajambo naje warabaterana amajambo arabo mfaka no gufaka nkavuga ati wowe kabisa ntago twe kuba bajama gas yo urumva man nkamubwira kabisa we ntago tukwe kuba bajama man kubivanye n'ingenda mubona nkavuga ati kabisa jewe wapi kwiye kandi cyende mu direct you know ikintu nyene gipasa kirapasa kidapasa ndakubwira ati bana kabisa hari igihome hagati bon nuko rero Alvin Smith aramubesha NIRNAH Alvin Smith yo uri mu gisagara ca Bujumbura mu modoka usanga ari kumwe ni baby kenshi Alvin Smith arasohoka mu ijoro akabesha NIRNAH yuko aryamye kumbe ari muri club ari Crystal muramaze kuvugana NIRNAH ibintu nk'ivyo iyo uvyumvise muravugana NIRNAH ni kibazo ndiko ndakubaje ivyo bintu wabikuye ni ibintu bivugwa n'abantu bande abanyagihugu abafana b'umuziki hari umunsi wewe okay aho rero nca ndakubaza ati wewe muri ivyo byose wumva hari imwe mu wanze kumbonamo vraiment je turahura ariko ntitubonana kenshi muri turahura ufite ikimezo yabaki bani ko bavuga ati umujurnaliste akwiye gutanga makuru afitiye unuzenya preve wewe nawe ukaburi kurafatanya ibintu ngaho ugatesha gashura kinji none iyo tuvuze kuvyerekeye NIRNAH kubera ko tushavura kenshi ahubwo wewe iyo uri kurazana amajambo je nakudana ndi nati parfois Dernier maneni natasiga avuga amajambo akerekana na source aho yavuye akavuga ati message ngiyi y'umuntu yanyandikiye urumva si ibintu bikwiye mu mutwe ayerekana preuve y'ibi bintu twiko ndavuga of course ngiyi hari umuntu yandikiye ambwira uko urumva ngaho tubona yuko NIRNAH ntabakwiye gukondana ahubwo umuntu ashaka gukondana NIRNAH acaja kumubwira NIRNAH twashaka mu muntu yabikwandikiye donc aho NIRNAH abayikuyemo mu mutego ngaho noneho wewe uvuze ngo abantu bavuga ibi nibi wewe ngaca ndakubaza est-ce uramaze kumbona ngo oya none wumva uke kubizana nta cyemezo na kimufise kuko nurigera umbona muri ibyo nimije bamvuga ko nta na kimwe bingera umbonamo umva rero ntukwiye kubizana bro ahubwo ukiye kuvuga ati je umusuma iravashi ndamaze kubona kumwe n'icana ahubwo mbwiye agenda kuya cacana rero cyari nikikuzine cyangwa n'igisista cyane cyangwa ni mama wanje cyane n'umuntu akora business ariko uzi kutarambona na rimwe bro ufise ikintu mbaza ariko iyo umuntu avuze ikintu kuri NIRNAH hora ucushavura ni si shavura ahubwo je mbashaka umuntu afise preuve uvuga ibintu mbwira ati noneho kanaka urana nk'ubu ijya press conference nakoze ijya ejo ushobora kuvuga ati ujya mukobwa mwari mwicaranye twumenya ngo ninde ese ari kote Alvin cyangwa ari kote yanuzenya iyi entreprise ngacenda gusiga donc ukambaza ibintu ufise preuve ibintu biboneka man je nishobora kumbwira ikintu na kimwe ni hahandi usanga umuntu reka nihorere ariko la prochaine fois uzozurazana inkuru umuntu ariko arashobora kuvuga yuko uri kurakwepa ikibazo kuko abamaze kubivuga ni benshi yuko wewe urakunda gucitinga NIRNAH cane gose ukamubesha agutelefona appel video uyu uri muhira uri kumwe n'abagenzi muri Paris baca bazimye muziki bose bagakita wowe ukinjira mu nzika mbwira yuko ujyamye urazi ko abandi n'abantu bafungwa urazi ko mu mategeko ya journalisme nkaho je no cyanda kwitwara nkacavuga ati uyu muntu yanyagirije ibi nibi none ndashaka preuve atari uko ategezwa kumpa nuzenya ateza kumpa bavuga indushya akababaro kubera yuko uriko uravuga ibintu ukabishirako n'akadomo nkuko umengo ni ibintu uzi nyene biba uri ngaho kandi utabifitiye preuve ariko izo abavuga ati inkuru urukurukuru niyo nkuru nubwo mbere byumvise rero mu kuvuga ucubanza kuvuga ati hari urukurukuru ruvuga yuko kanaka ukora ibintu kanaka nuvuga ngo Alvin ngo hari jambo bavuze ngo Alvin ngo turazi yuko ngo ucitinga NIRNAH ngo iyo hari karavuza umuziki uri muri show n'abakobwa uzima urumva ni ibintu umenga ufitiye fais attention ariko uramaze kuvuga sindavyumva ivyo na hamwe urumva bavuga ikintu nk'icyo iyo uhuye n'umuntu avuga gutyo onye canke nibandise tucingana man
nibane dushiringana je kuya bayivuge abo dukorana biba bizwi jewe ico ndimo cyose ndagiposta rero umaze kuvuga uko aho buri kurateranya ingo kandi ushaka gusambura ingo z'abandi guys uko uri kuravuga ikintu kandi irabani yashirikira kuvamo bisigura yuko uri kurabesha oya Alvin Smith yashavuye iyo uvuze ni ushobora gushavura ahubwo nyine mutegezwa kumva ahubwo namwe byo mushiremo profession nuzaya mushiremo ubu professionnel mu kazi kanyu uvuga ati none uyu muntu eski ibintu ndavuga nzi ko yubatse nta kintu biza kuzana mu rugo rwiwe cy'intama micyange cy'ikibazo deja uri kuremeza ibintu quelconque bisigura ko uri kuremeza noneho umugore wanje abibonye cyane umuntu wo muri famille umugore wanje araza kuvuga ngo burya hari amakuru utari tuzi burya nuko bigenda kandi ubisize muri logique umengo birapasa kandi ata prevu bifitiye ngaho buri kurasambura twarabonye cadeau gift wahaye Nelinati non pardon wahaye Nirna yari gift nziza cyane imeze neza cyane ijya gift wiyumviriye iki kintu gikuru kuvuga ati ikintu mbona no muha n'ijya gift akose grand frère turi muri Sevarane none umukozi wanje nigeze kumuha gift man gift nyinshi mwose ndamuha gift muduga atabubasha mfise none namurika amashugwe n'agapupe n'ibishokora kwera yuko nahura ko umugore wanje aranduta amafaranga je simori kintu nokora kugira ngo ndamuyemeze ahubwo umugore wanje nyine akunda effort yanje kaba kantu gato mugakabona impamvu niyumvire kajya man keshi sindi babandike ni ndamubwira ati noneho genda wifotoreze mu muduga mujama wawe ucuvuga yuko ari umuduga nakuguriye muri Canada wapi sikomeze man ndagutama agapupe ngagutamo dushokora utuntu tomara maki ariko nkakubwira ati ibi bivuye ku mutima ego feedback zari zimeze gute feedback zande zo ku mugore wanje c'est bien frère umugore wari wese umutaye amakana arashima mani ariko bari gato yego yarashimiye kabisa noneho cha turagirana kiri ko twe turasohoka turagirana date cyenda mugurira n'umuvinyu aricara ngaho ndistara kamera turana amachias noneho turavugana ivy'imigambi buzima ni kintu yukiravye mu nzu ibintu bitanu bira bituma wibuka madame wawe cyane ifoto ndafite ifoto ya dote mu nzu kandi niyo tundavye mu nzu aho mbaca nibuka madame kuko urumva inzu ndayibanamo ndije nyene umwe madame atari ngaha urumva yuko inzu hari umuntu ibibuza yashafu yo nicaye mu nzu kabisa mamona kabisa ko ari kibanza kigize n'ubu mu gitanda canje hariyo parti imaze gufoba kwera niyo parti njyamako ku niyo parti yanje parti y'umugore iri hejuru kwera si habari urumva rero jewe mba ndi kote yanje urumva hariyo kote ibiri vide urumva ashafu yo minhindukije ndabona ko hari ikibanza kiri vide ya ivyo biri mu bintu ashafu yo ndavyumvise canke ndabibonye nchana nkumbura umugore urakunda kwidogira bazana utujambo mu rukundo hagati yawe abambere nka wewe yego abantu bazana utujambo tutaryoshe nkutu twiwa kabisa nago turyoshe na gato man c'est de la meme ariko ubwa mbere warashavuye watonge kuryoherwa kubera navuze ibintu vya gift uwe man nyene urumva hari ibindi bintu ubona kabisa ibintu nivyo kubaka n'ibindi bintu ari byo kubomora none umaze kuvuga ngo urumva ngo wewe nguri mu bagabo ngo bacitinga abagore umugore wiwe ngo uri mu bagabo ngo uri mu muziki n'ibindi vyana ngo umugore akagutelefona per video ucibabwira abazimi urumva nk'ivyo uri kurasambura man ariko niyumvise ikibazo cyane cyava ntabwo umujama wanje ahubwo je kuvuna umunsi je nagutura abajama man kuko ndabona kabisa numva wowe ushaka kunsubiza mu kwisuka gusubiza mu buterere je direct man tutano kuva ngaho tutarabajama kirese usabye kigongo uvuge yuko ibintu wavuze utafise preuve okay sa abantu muri kuri camera muri kumara dukurikira washase gutwika mugabo nibikunda ikibazo cyane cyari kibeze gutya ati hari abantu Alvin Smith kugenda mu modoka nabigeme agacitinga madame we. Sishobora kugenda nabigeme kubera yuko jewe ndi normale. Ikindi naco gende mu businessman. Negezwa kuba afise abantu mu muduga tugendana. Sivyo? None nk'uje assistant wanje n'umuyigeme. Uruvu musi zo mwono cyo kuvuga ngo nikera nisumiye. Ariko nk'umugore wanje byose babizi man. Ikirikare ko muri bijuju nuko je cyo nkora cyose umugore wanje abakizi amumunga camushinga amatwi. Of course. Iyo ni message ku bantu bafite utujambo jambo. Nka wewe. No, je mbariza bariya. mu mani kuko nawe waza utujambo man ndazi yuko utamushitinga okay nimba umuzi kubera ko wabizanye ushakira ngo me preuve abantu badukurikirana baba bafise ibibazo bibaza kuri Alvin Smith na preuve ufise man na preuve swaga ufise the way wambala looks zawe ukamuhindura ma look miss yose
barafise ubwo yuko abakobwa bakwiruka jewe ndi content creator man ntegezwa guma mpinduka ntegezwa kuba ndi mushasha mu bantu je simba mushasha kubera umugore wawe cyangwa kubera sister wawe man je ndi mushasha kubera akazi kanje ndakameliore abantu babone kazi ko akazi kanje kameze neza ko jewe ntandukanye n'abandi ba artiste jewe sinkora ibintu kugira impression mukobwa numwe kuko jewe ibyo bintu narabirengeye man nimba je nahise mugira mariage ni kubera yuko nabonye ko ivyo byose narabirengeye noneho ngeze mu mwanya wo gukora ibikorwa byanje ama nkaca amahera nkibesha nkabesha famille yanje nta mwanya afise w'abakobwa man ko n'ubushasi cyane sinobura kibura Murakoze ego importance yo kugira mariage umuririmbyi we umaze kubona ufite niyo experience niyi biragukingira ibintu byinshi kuja mu buraya kuja mu nzoga nyinshi n'abakobwa ivyo bintu bari kuravuga by'amapari uzobona abantu bari mariye ni gakuzobona mu ma n'importe quel pari ngo ari kumwe oya man usanga yirimita donc we nyene naho atari umugore wawe cyangwa umugabo wawe kuri misi we nyene uririmita ukavuga ati je ndi mariye hari ibintu ntajamo sivyo iki ni kintu ki protege umuntu iyo ari mariye nuko hari ibintu bimwe atiyumvira nko kujya gusuma icyana nko kujya nka jewe ntakubesha abantu bavuga ngo niko atamahera mfise jewe kabisa nta kintu jewe mbona yuko nokwemeza undi mukobwa uri gukomeza umugore wanje wo munzu ko uyu mukobwa wundi ndamwemeje ejo asogenda kubandi bahungu bamwemeze ariko umugore wanje wo munzu ndamwemeje namateka man ya uruva rero jewe mbona umengo hari ibintu ntoja ku bakobwa bo hanze funda bigira umukobwa wanje umugore wanje bita Merci. 2024 ngiyi iyi tugeze mu kwezi kwa kabiri industry y'umuziki w'u Burundi Alvin Smith ayibona gute industry y'umuziki w'u Burundi ikiranza ko nabiko nasohoye indirimbo iri kuri 18000 muri 5 jours nasuye inyuma cyane ariko ntaco bitwaye ko ariko Jesse nigera ncika intege kuko nani intege nta nizo mfise ni benshi bemera ko basubiye inyuma iyo basubiye inyuma sinasubiye inyuma ko jewe uyu ndasubira inyuma hari nkabandi ko datera imbere ko je gusubira inyuma ko ndirimbo gifisa amavyuzi make nibisubira ko jewe ku kwezi ninjiza amahera ninjiza umwa ninjiza amahera jewe sivyo ahubwo nyene kandi ibintu byose simaka biresise mu buzima iyo ukoze ikintu soit kirapasa soit ntigipasa none ugiye kutaraga umukobwa uri stress ateko aza kwemerera no urakoze cyane nuko man ikintu cyose mugi wikora ntuvuga ati ngo ikintu ndagikoze ngo disire certain yuko iza kuresisa wowe t'es pas Dieu frère kandi icyo kintu wowe ukuze n'ibisubiye ko abantu bose bazagikunda merci umaze gukora ama concert menshi merci j'espère que u Burundi umaze kuzunguruka intara nyinshi cyane zo mu Burundi ni yihe ntara Alvin Smith amaze kuja kubitayo show ukavuga ati wow numva nshaka gusubirayo banyakiriye bien ni intara nyinshi cyane ku buryo telefone ya 4000 iraguye mukama w'ikigongo kandabe mana yanje birakomeye murakoze waruvuze ngo niye ntara ubaze kujayo ugakubita show ukavuga ati ino ntara avuga intara nyinshi kapitendera capital ndakumbuye ni intara nyinshi kabisa Gitega Ngozi Bubanza Kayanza umva jewe n'abantu benshi cyane maze kugenda tunda twika tu umva rero mvuze ngo nibuke hose birabigoye ariko je hose ndabatama ibintu bitatu Alvin Smith amanza gukora imbere yuko aja kuri stage kuririmbira abafan biwe nkiri mu gatolika natirigisarisho ariko ubukora namaze gusubira kuba umuislam tu es musulman navuse n'umuislam ndabivamo noneho nabigarusemo assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kubadid mashallah ndivukira man nari naravuyemo n'ubusoe ariko ubu nanisubiye akazina ko umuislam ni gute ivyo nibikuraba jewe izina ryanjye niryo nyene kuje navuse ndi mu musulman murakoze urumva rero sasa ubu ndavuga ati kabisa ndashira Imana imbere y'amagenda je ndi umuntu wa mbere sinya urumogi sinya itabi sinya inzoga before yuko ngenda kugira kuririmba jewe ndirimba ndi soba kugira ngo nshobore kwikontrol sindi wa muntu avuga ngo jewe je dois me droguer kugira ngo nshobore gukora ikintu kimwe ahubwo je ni droze biba vyafuye byose inzoga no sindahura n'umunsi n'umwe na Alvin Smith ariko anywa itabi sindamubona afite icupa ry'inzoga sindamubona ari mu buhumbu vraiment ubikura ko ariko kundira amashugwe buhumbu ndabukora man yacu nera amashugwe bice bereka yuko ngushaka ko tubabaje amakuru ariko wari wangize kare ishavu ndacyari fise bro il fait 5 buzz merci beaucoup yes urumva nta muntu abura ubuhumbu man gusa tunyene jewe ndirimita tu ndirimita mba fise limite ego umuziki kugagwa indirimbo yawe yarugawe hari indirimbo yawe yugawe mu muziki reka tugaruke mu gihugu Alvin Smith umuziki na leta
ivyo bintu abibona gutse nibihe bintu Alvin Smith ahuye nk'umukuru w'igihugu yo musaba kuvyerekeye umuziki w'igihugu jero musaba yuko yo tureka tukidagadura noneho tukabatamo nkuko nyene ari uko nyene batureka tukidagadura hama ntituje mu bya politike kuko bya politike si vy'iwacu twese turabaririmbye twe dufise politike yacu y'imiziki batureke kabisa tubatema ariko bavuga ati umva ntidushaka umuntu azovuga ivya politike cyangwa zo bya politike ariko ibindi muwe free twobica n'umuziki wacu wocuduga cyane man tuba international noneho twobica je ndi umuntu wa mbere rutagura kubica reka tugaruke ku ndirimbo ntakadame iyi masiku ntakadame iyo ndirimbo yarakunzwe cyane Alvin Smith yego iyo ndirimbo uravye nko muri Nord ariko niko vyari vyatanguye nabi imana vyatanguye umponda ponda ubona uri kura ntamashurwe oye nivyo subira kubabaje amahumura vyaheze Alvin reka amatu yari blague ni indirimbo ntakadame irikira yarakunzwe cyane n'ubu biracari ku gihe nciye muri quartier kuri radio nkorera ko abantu baratelefona bakavuga ati dutemwo ntakadame iga ideas yo kuzana ijya ndirimbo nk'igi yasose muri AP indirimbo nyinshi irafatisha iga ideas yavuye ko mengo n'amajambo harimo abakobwa ngidi je viens de la cité man ijya ndirimbo nayisoreye abantu bo mu city wacu bo mu quartier mato mato nayo mpamvu ijya ndirimbo iri hit mu quartier mato mato kuruta mu giti yes ariho visi ivuga ati hushurimi abaga gege cyakazi ivyo bimama kubadi cyakazi ivyo bipapa jegeze ivyo bimama jegeza 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 vyahaye abaraho vyahaye 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 say nukuri vyahaye let's go omuhama bino bintu nakaja ehicana kungidizi sara kubadi gasambura manzuri he abaraho vyahaye bararemvye burya mapu niruyenge nakabe minaona kamanda kadame iyo ndirimbo rero sije yayo twese mu masite turabizi hari umwana usanga mu isite yateshije abajene bose kubyo arenganye umwe wese avuga ati eba minsi kumoya ndakadama kawalayi eba na minda kadame cyangwa abona icyana kirarenganye uvuga yana minki kitoto ndakidame fete ya ibintu utari umuntu wo muri ghetto biragoye bitahuye kuko mu giti abana ntibayerera mu mabarabara ariko twebwe asha n'umwana bamutumye abashaka ahubwo muri wabo bamutumye kugira ngo aci imbere y'abaji kugira bamubone kugira twemeze rero nakujya kutwemeza twaje tukubita nga ku maboko tofete ebana iki minda kidame urumva rero nashasi kuri mama jambo yo mu mikota tu impamvu indimbo yagiye yabo mu ikota iyo ndirimbo yarafatishije cyane ariko inyuma y'iyo ndirimbo hari izindi wagiye urasohora turetse kuri izo zindi ndirimbo wagiye urasohora reka tugaruke ku bigeme bakora umuziki urabona yuko hari abigeme bariko barakora cyane Alvin Smith umubona gute Monia Flair Paris ariko arakora neza cyane ni umupetite kabisa jewe ndazi kuva kiza yamye afise imbaraga kabisa yafise inguvu wabona nyine ko habuze amafaranga kugira ngo ashobore gukora ibintu bya danger ariko amafaranga arahari urako ni bafa ariko akora ibintu bya danger je ndamwemera kubera yuko je ndatahura neza umuntu mani kugira yiyubake ko bigoye kandi umuntu amaze kuyubaka ifa kumubahiriza kuri ico kintu kubera yuko yo umuntu ni wabazi nyene ibintu byamuvunye man jewe ndamubaha cyane kandi courage cyane moni nk'umuririmbyi w'umurundi akora neza kandi akunda igihugu ciwe c'u Burundi kandi adakunda amabeef mu basani umunsi ubona Dramati na Bface bariko barahara baguma baterana amajambo ku ma radio ku ma TV online uri kuraba abajyama emission nk'umuririmbyi wavyakiriye gute nibitwikana gato ibintu mu pusana ibibazo mu biregularize man cyane narumvise ngo umengo bafuye utuntu twinshi tutandukanye mugabo yo yekuru nuko barasubiranye nimba basubiranye ni kubera yuko ibintu bafa babonye yuko atagaciro bifise ndatswe barasubiranye baraba inshuti kandi bigente tuzabona muri concert ya je ndibaza yuko nico kintu gitwika abantu mani turabantu babagabo man ntago turinda ntago turi inkumi nizo zifa zikamara ibita twe abantu babagabo turakeneranye mu buzima man ya nk'ubu je Dramati ndazi ko azi kwandika uturimbo turukundo ndamukeneye Dramati man umunsi zo nkeneye gukora indirimbo y'urukundo Bface ndabizi ko akunda kwandika ibintu by'ibirundi byinshi ndamukeneye Bface umunsi zo bashaka kwandika ibintu by'imigani abantu twese turakeneranye man Bface nawe ashobora kuba nkine akavuga ati noneho Alvin ndashaka guhara nkambwira ati none ngenda guha strategy yo guhara ko je ndi ambassadeur wo guhara man nkambwira ati noneho sasa fata wambara ikoti ni karavati cyo muri piscine woge aho zo buhaye nyene urumva ndamuha ama strategy umuntu wese man arafise ikintu ariko eforo naco ku buryo ushaka gukora indirimbo uvuga ati jewe noneho wanda ndakadame kora yuko ari indirimbo iri muri izi genre navuze ati reka nje kurondera izi boy amfashe naniwe narondeye ndavuga ati turajana reka ndondere Crown Rema aratse kwandika ibintu by'urukundo ndamurondera Crown noneho ndavuga ati indirimbo yanje yitwa gutwika
reka ndondere nuzenya Darest wo mu Rwanda. Donc je umuntu wese ndamurondera bivanye n'icyo ashoboye. Nuko rero zo nkeneye gukora indirimbo n'umukobwa nzogenda kwa Moni ya Fred amubwire noneho man. Je navyo kuvuga ngo jewe ndagukuriye cyangwa ibiki over je ndashaka dukorana. Ego. Jewe ndakurikira umuntu bivanye n'icyo ndamukeneye ko. Umva rero ntidukwiye gushwana man. Dukwiye kumvikana hama tugateza imbere igihugu. None man je nawe tumaze gushwana turi miliyari y'abajya abantu bari kwaturaba. Umva bajya abantu tuba twabigishike. Ikiganiro kiraheze urakoze. Merci beaucoup Rikato. Guys, Alvin Smith ni vibe master. Nagomba ndamutemwa akazina ka vibe master. Urakoze. Ego cyane. Numwe mu bantumire bakunzwe cyane mu Burundi no mu Rwanda. Alvin Smith yiruka mu Rwanda kera. Mu Rwanda ntavyo nzi man. Kikese abanyarwanda baje muri commentaire akavuga ko bankunda niho ndavyemera. Ego abanyarwanda baragukunda seriously. Ego muganda bizi mugabo simaka nsinza nganda bisemerera. Ahubwo bo babwiberekana ubwo rukundo kugira ngo abantu bayibone ko ari abanyarwanda mutwere ku rukundo shiraho tudarapo two mu Rwanda ngaho mu mwemeze Alvin Smith. Alvin Smith reka ndagushimire ndakubwira ati asante sana kuri opportunity. Ndonse gukorana nawe. Warize cyane gose. Jewe ndakwemeye man. Umuntu amakongereza. Kandi njemba wundi umuntu aguma ntamo man. Urakoze cyane man. Respect man. Ego cyane sha. Respect man. Merci beaucoup. Reka ndagushimire muri kurangurikira tuzosubira. It's not a beautiful day, another blessing. Tuzosubira kundi munsi no munsi nlikumwe na Alvin Smith, la mer qui traverse la vache. Original. La vache qui traverse la mer sans bateau. Rappeur sans cœur, ni père, ni swagger. L'homme qui était. Kobade. Merci beaucoup. Casoar TV. We want the world. The solution of all dreams.